Icambere tubona muri no verse itwereka yuko Imana yashize imbere y'umuntu wari we wese muri twebwe canke imbere y'abantu bose bari kwisi ishira imbere yabo ikintu bita umugisha ihashira n'ikintu bita iki umuvumo. Bisobanura yuko nta mana ivuma umuntu wenyene niwe yiyakirire ki umuvumo. Mu yindi majambo nta n'Imana ihezagira umuntu, n'umuntu aprovoka umuhezagira Imana yashize imbere yiwe ukaza ku buzima bwiwiwe. N'abantu bake muri kino gihe wohitishamwo ndaguha imodoka, ndaguha inzu, ndaguhe parcelle, ndaguha amatongo, Imana ishimwe cyane, canke ndaguhe ijambo ry'umugisha, mugabe ivyo bintu singira iki sindabiguhe. Benshi ndabizi muri twebwe totore izo parcelle, ayo mazu nayo mamiduga, ijambo ry'umugisha naryo twogira iki twokenera. Ariko byari bitandukanye kuri Yakobo nande na Esau. Bagwaniye bobo ijambo ry'umugisha, ntibigeze bagwanira ayo mafarashi, ntibigeze bagwanira ayo matongo, ntibigeze bagwanira ayo mazu, kuko bari babizi yuko kugira umugisha no kugira isoko ry'umugisha ni ibintu bigize iki bitandukanye. Igihe cyose Imana yamishiraho itandukaniro hagati y'umurongozi nabo agize iki arongoye. Hari agatushe, hari akantu Imana yisigariza ku murongozi gatandukanye n'abagize iki n'abarongoye. Kimwe mu kibindi bintu byari bigize navuga isandugu y'isezerano cari indani, nico bita navuga inkoni ya Aroni. Imana ishimwe cyane. Amen. Inkoni ya Aroni isobanura ngo Imana ishigikiye igikorwa c'ubuherezi uca bugufi imbere y'ikiganza cyayo. Imana ishimwe cyane. Icya kabiri, ivyibutso biradukomeza. Imana ishimwe. Icibutso iyo gifise icatuma Dawidi atagira ubwoba huye na Goliyati niko yari umuntu atibagirwa. Uravye n'amajambo yavuze imbere ya Sauli yarerekana yuko hari ivyibutso agumana, hari ibintu yabitse mu mutima wiwe. Yavuga ngo Imana yamfashije ikankura mu nzara. Imana ishimwe cyane. Mu nzara z'intambwe, ikankura mu nzara novuga z'ibikoko vy'inkazi, ntinanigwa kuma kwicu bya mufisa w'intakebwa nka kimwe muri ibi bikoko. Imana ishimwe. Yes bakunze ba Shaniway TV, turabaha ikaze mu kiganiro canyu Manadiza nkuko dusanzwe tubikora. Ku mazina yanje nitwa Akimana Kenny Chris, twakiriye n'umushitsi adasanzwe. Turashobora kumuha ikaze akidondora. Murakoze. Amahoro y'Imana bane namwe. Amazina yanje ni Muhizi. Nkaba nkunda Imana, nkaba ndi umukozi w'Imana. Murakoze. Ego murakoze nkuko muvyumvise, ono n'umushitsi wacu muri kino kiganiro Manadiza. Tukaba dufise n'undi mutumire twese dusanzwe tuzi ari Prophet. Rero turashobora kumuha ikaze nawe akaramutsa abakunzi ba Shaniway TV n'abakunzi b'ikiganiro Manadiza. Ndaramukije abakunzi b'ikiganiro Manadiza n'abakunzi bose ba Shaniway TV. Tuzi ko Shaniway TV ari umuryango munini wagutse muri Afrika, muri Europe, Asie na Amerika, aho muri hose ubuntu n'amahoro biva ku mwami wacu Yesu Kristo birushize kubana namwe. Ego. Okay, turabashimiye cyane. Mwumvise unoni n'umutumire twama dusanzwe dutumira kenshi ari Prophet, kandi yamatwigisha ivyigwa byinshi cyane. Hama abariko barakurikira kino kiganiro turabasavye mugire partage, mugire share, mugire n'ama commentaire. Ufise ikibazo, wumvise inyigisho yagufashije canke ukumva ufise ikibazo, kari muri commentaire ikibazo cawe kirishurwa. Ego rero nkuko dusanzwe tubimenyereye turashobora gusaba Prophet akadusengera kugira ngo dutangure kino kiganiro. Murakoze. Ndagushima ko uri Imana nziza ikomeye kandi hambaye. Turakwetse umuntu wese ariko arakurikirana kino kiganiro. Ubuntu n'amahoro biva ku mwami Yesu Kristo bibe kuriwe, ni mu izina rya Yesu tuvyizera. Amen. Amen. Murakoze cyane kudusengera Prophet. Hama twagira tubaze umuvugishwa mbega eske kino kiganiro mu biganiro byose tumaze imisi dukora canke mu nyigisho mu mazimisi muduha mubona bifise iya impact ku bantu canke bigira ingaruka iyehe ku bantu? Imana ishimwe, ni ikibazo ciza mu bajije. Hariho
inyungu nyinshi ziriko ziraba ku buzima bw'abantu bakurikirana Manadiza. Turamaze kuronka ama message menshi batwandikira bariko barakura mu gakiza, mu kumenya ijambo ry'Imana, mu gusenga, hari bariko barakira ingwara, hari bariko barabohoka, hariho abantu ingabire zabo ziriko zirafururuka, novuga ni bidasanzwe biriko birakoreka. Ego rero novuga turahimiriza n'undi muntu wese wabonye ubwa mbere kino kiganiro arushirize gukurikirana kino kiganiro, dusaba n'imbabazi ku minsi yari imaze tuteko turashikiriza kino kiganiro, hari utubazo twari twabaye tubihinga bw'ivyuma, ariko ubu akaba ari sawa. Twizera tudakekeranya yuko umwami Yesu arushiriza kudushoboza kugira ngo iminsi ya kane yose ikiganiro kibashikire ku mwanya, gikoze neza, gisa neza, kirimwo n'inyigisho z'ubuzima. Yes. Imana nibishimirwe kuko nduva ko benshi bariko barafashwa biciye muri kino kiganiro, kandi nizera ko n'abantu badukurikirana ngira ngo bo bihamya ko ariho inyigisho ziko ziratangwa kandi ziko zirafasha ubuzima bwa benshi. Hama nkuko mwari mwabitwemereye mu kiganiro giheze kuko twako turavuga ku ihema ry'ibonaniro, twari duhejeje kwiga ahantu bitwa ahera. Mwashobora kutubandaniza, mwamwe tubwiye yuko muzotubandaniza ku cigwa c'ahera hahera. Ego murakoze cyane, novuga buheruka twariko turavuga ku cerekeye ihema ry'ibonaniro. Twari twabemeye ko tuzobaha partie ya gatatu. Partie ya kabiri twabona ibintu byinshi byari bikoze ihema ry'ibonaniro, amabara ko ryari rishonye, ahera ivyari bihagize, twize ibintu byinshi bikomeye kandi bihambaye. Nararonse ama message y'abantu bambwira yuko bafashijwe n'ico kiganiro. Ntera n'intege abantu bakurikirana ikiganiro bagafasha kuzana to baratwandikira, biradutera intege. Hariho nimero duhora dutanga, ukandika na muri commentaire, ugagira na partage, birafasha cyane. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi tuma tuvuge ahera hahera. Muga tuvuze ahera hahera, turaza kuvuga kucerekeye isandugu, isezerano y'Imana. Kuko winjiye ahera hahera wahasanga hariho isandugu y'isezerano y'Imana. Niyo ikintu kicambere ngomba ko tubanza kuganirako. Imana ishimwe cyane. Tuma turabe isandugu y'isezerano y'Imana, turabe ivyari bikoze canke ivyari bigize, ivyari bigize iyo sandugu y'isezerano y'Imana nico vyasobanura. Imana ishimwe cyane. Isandugu y'isezerano y'Imana ifise ijambo co kimwe nk'ihema ry'ibonaniro. Ihema ry'ibonaniro twarumvise ko vyasobanura ngo nukubaho kw'Imana kuri mu Bisirayeli. Isandugu y'isezerano y'Imana naryo nyene niyo signification vyasobanura ngo Imana isembereye iba mu Bisirayeli. Nico gituma igihe isandugu y'isezerano bayikura mu Bisirayeli, Abisirayeli bacu bavuga ngo Imana yavuye mu Bisirayeli, igarutse naho bavuga ngo Imana yagarutse mu Bisirayeli. Casobanura ijambo bita kabod, vyasobanura novuga ukubaho kw'Imana mu bantu bayo. Imana ishimwe cyane. Rero novuga tuvuge gato ku bintu byari biri mu isandugu y'isezerano y'Imana. Imana ishimwe cyane. Icambere tubona cyari mu isandugu y'isezerano y'Imana, ndaza gusaba umusomyi adufashe novuga gusoma. Icambere hariho ikintu bita ibisate, ngomba kuza gusobanura ibisate ico bisobanura. Imana ishimwe. Icambere ibisate byasobanura umugisha ufatanye no kumvira Imana. Ibi bisate ni vya bisate novuga Moize novuga yabaza maze Imana imwandikira ko amabwirizwa canke ivyageze, hama novuga arabimanukana mu bwoko bw'Imana cyangwa mu bwoko bw'Abisirayeli. Rero novuga ibisate byari bisanzwe biri muri isanduku y'isezerano y'Imana, hama bino bisate byasobanura umugisha ufatanye no kugira iki no kumvira. Imana ishimwe cyane. Tugomba turabe gato kuvyerekeye umugisha n'umuvumo, canke sobanura gato kuvyerekeye umugisha ufatanye no kumvira. Turabona mu gisabo cyo gusubira mu vyagezwe igice ca 11 ku murongo wa 26 na 27. Dusabe umusomyi mukozi w'Imana muhiza dusomere. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo raba uyu munsi mbashize imbere umugisha n'umuvumo. Uwo mugisha muzowuhabwa nimwitondera ivyagezwe by'Uhoraho Imana yanyu. Ivyo mbagera uyu munsi 28. Uwo muvumo muzowuvumwa nimutumvira ivyagezwe by'Uhoraho Imana yanyu, mugakikama mugatinzira mbagera uyu munsi. Amen.
icambere tubona muri no verse itwereka yuko Imana yashize imbere y'umuntu wari we wese muri twebwe canke imbere y'abantu bose bari kwisi ishira imbere yabo ikintu bita umugisha ihashira n'ikintu bita iki umuvumo bisobanura yuko nta mana ivuma umuntu wenyene niwe yiyakirire ki umuvumo mu yindi majambo nta n'Imana ihezagira umuntu n'umuntu aprovoka umuhezagira Imana yashize imbere yiwe ukaza ku buzima bwiwiwe biri kivuga ngo nimwanyumvira ivyo ndabagera uyu munsi uwo mugisha uzogira iki uzobazako ariko nimutumvira ivyo mbagera uyu munsi uwo muvumo uzogira iki uzobazako bisobanura ngo ivyerekeye umugisha bifatanye no kumvira ivyerekeye umuvumo bifatanye n'ubugarariji Imana ishimwe cyane nico gituma umuntu wese yumvira Imana ategerezwa kugendana n'umugisha ategerezwa kugendana n'imihezagiro ategerezwa kugendana nico gituma ama blessings Imana ishimwe cyane usome Zaburi 23 havuga ikintu gikomeye uhoraho niwe mwungere wanje sinzogira iki sinzokena ya Dawidi yavuze uhoraho nk'umwungere nawe yigereranya intama turabizi ko igihe cyose yamayumvira iki umwungere hacavuga ibintu byinshi novuga bikomeye cyane usomye hepfo nubwo no cyamwe w'igitutu cy'urufu sinzogira iki ikibintinyi igituma dakena igituma nubwo cyamwe w'igitutu cy'urufu atacaba igituma novuga ivyiza n'imbabazi bimwomako iminsi yose yo kubaho kwiwe ni kubera yahisemwe kuhoraho amubera iki umwungere Imana ishimwe cyane rero ndahimiriza umukristo wese ariko aranyumviriza umuntu wese ariko arakurikirana ino video ni vyiza kumvira mpemu yera ni vyiza kumvira ikijambo ry'Imana rivuga ni vyiza kobeisa ico no kwita ububasha bw'ijambo ry'Imana budusaba gukora kuko hariho umugisha hariho imigisha ikurikira abantu bizera abantu bumvira Imana ishimwe cyane ku muntu yumvira mpemu yera ku muntu yumvira ijambo ry'Imana ntiyiruka inyuma y'umugisha ahubwo n'umugisha wiruka inyuma yiwe David arabivuga neza ivyiza n'imbabazi zogira iki bizonyomako siwe yavyirutse inyuma niwe vyamwirutse hehe inyuma Imana ishimwe cyane icya kabiri usonye gusubira mu Vyagezwe chapitre 28 verset 9 à 15 haca havuga bundi bwoko bw'umugisha bukurikirana abantu bumvira mpemu yera canke abantu bumvira autorité y'ijambo ry'Imana Imana ishimwe cyane icambere berekana ko umuntu araronka stabilité yo kubaho mu buzima bwo kwera Imana ishimwe icya kabiri igitinyiro c'Imana muragendana usomye uraza kubibona bino bintu icya gatatu urabona ko umusesekara w'ivyiza overflow ivyiza birasesekara Imana ishimwe icya kane urabona habaho ukugwizwa uruvyaro Haleluya ushobora kuba wari ngomba ushobora kuba warukeneye gukurikiza vyaranse ariko biciye mu kumvira mukora bino video wagize mpemu yakubwira kwiraba cya biciye mu kumvira office kwa mpemu yera kuba ingumba s'umugabane wawe kudakurikiza umwana s'umugabane wawe Imana ishimwe bavuze kugwiza uruvyaro rero uruvyaro si kesho gusa y'abana hariho na kesho y'ama projet hariho kesho y'ama idée Imana ishimwe cyane Imana reka igwize ama projet yawe igwize ivyiyumviro igwize na buri kimwe cyose ugenda urakora Imana ishimwe cyane hariho umugisha wo mu ndimiro hariho umugisha navuga wo guhabwa kwinjira mu byasezeranye Imana ishimwe cyane usomye kusubira mu Vyagezwe chapitre 28 verset 9 à 15 uraza kubona hariho ibintu byinshi bikomeye bitandukanye rero igitangaje usomye muri gusubira mu Vyagezwe chapitre 28 uza kubona bavugaho n'ubwoko bw'imuvumo 10 murabizi ko Imana yatanze amadwa canke amabwiriza ngahe 10 ayo mabwiriza iyo yakoze urahabwa imigisha 10 ariko kandi amabwiriza bitayakoze Bibiliya irerekana yuko n'ubwoko bw'imuvumo ikuzako ni ngahe ni 10 Imana ishimwe cyane rero twumvire ikijambo ry'Imana rivuga twumvire mpemu yera imigisha itegereza kuba umugabane wacu sate byari biri novuga misando gwisezerano y'Imana byasemboliza umugisha ufatanye no kumvira Imana kumvira mpemu yera kumvira ivyanditswe vyera Imana ishimwe cyane sinzi ko hariho icyo mwokongera ko canke ikibazo coba ariko turi kumwe ngaha cyako twobandanya ego je numva mengo twobandanya kugira ngo mudusigurire iyo migisha 10 niyo mivumo 10 yes wizi nawe ku ruhande rw'iwanje biracumvikana murakoze cyane Imana ishimwe rero tuvuye ku bisate hari ikindi cyari novuga kiri mu isanduku y'isezerano y'Imana nico bita manu
Imana ishimwe. Manu yari mu isanduku y'isezerano y'Imana itandukanye na manu yari kuri ajya meza yahera. Ameza yahera turabonye ko manu yasemboliza Yesu Kristo, ko ari we manu y'ukuri yakorotse canke yamanutse iva mu ijuru, nk'ikimenyetso cerekana yuko uzomujya azoronka ubugingo bugiriki budashira. Imana ishimwe. Ariko novuga manu yari mu isanduku y'isezerano y'Imana yasobanura provision. Imana ishimwe cyane. Provision. Imana ishimwe cyane. Ni Imana irazana novuga irategekanya ku buzima bw'umuntu wese yizera. Hari ijambo ry'Imana nkunda umusiguzi rivuga ngo nibimonyo biriziganiriza novuga ibizogi bitunga novuga mu gihe ciki. Imana ishimwe cyane. Ahandi Yesu nawe aravuga ngo ntimuze mwiganyire ngo byo tuzogira iki, tuzokwambara iki, bizogenda gute. Avuga ngo ibikona ntibirima ntivyimbura ko bigira iki birajya. Amashugwe ntisonera impunzi ariko yose agize iki arashajije. Nk'abana b'Imana tegereza kumenya yuko hari Imana yitwararitse amadetail y'akantu kose ku buzima bwacu. Ni Imana yitwararitse uko wokwambara, ni Imana yitwararitse ivyo wofungura, ni Imana yitwararitse amafaranga ya loyer, ni Imana yitwararitse minervare y'ishuri, ni Imana yitwararitse buri kimwe cyose. Twizera ko ni Imana itegekanya igihe buri gihe cyose dukeneye ikintu ku buzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Sinzi ko ari ikintu woba warukeneye ko Imana novuga igaragazamo provision. Reka ico kintu cyangwa ko karere yo domaine ubone provision y'Imana mizina rya Yesu. Manu rero yasobanura novuga provision icambere. Icya kabiri novuga manu yasobanura novuga umugisha ufatanye no gushira umutima ku ijambo ry'Imana. Nibuke yuko manu igereranywa na Yesu. Yesu nawe ni iki? Ni jambo. Dusome mu Migani igice cya 16 ku murongo wa 20. Umusomyi adufashe adusomere. Migani igice cya 16 ku murongo wa 20. Haravuga ngo ushira umutima ku ijambo azobona ivyiza. Ushira umutima ku ijambo azobona iki? Ivyiza. Imana ishimwe. Ushira umutima ku ijambo, umuntu ashira umutima wiwe ku ijambo azobona iki? Ivyiza. Imana ishimwe cyane. Aha rero novuga Imana yasobanura kandi umuntu abona umugisha kubera yashize umutima we ku ijambo ry'iki ry'Imana. Aha muri karne yanje novuga ivyo nagiye ndandika abantu bagiye barabona ivyiza cyane, bagiye barabona ibintu bimeze neza cyangwa ibintu bitangaje, ibintu biryoshe kubera bashize umutima ku ijambo ry'iki ry'Imana. Urabona hari umuntu yitwa Aburahamu. Birivuga ngo Aburahamu ngo yizeye adakekeranya ko yasezeranye ariyo kwizigirwa, ngo nubwo umubiri wari umeze nk'akahezi ngo ntiyakekeranije kuko yaraje ngo yasezeranye no kubikora kwizogira iki izobikora. Yarabonye ivyiza, arabona Isaka kubera shize umutima ku kijambo ry'Imana ryageze iki ryamubariye. Imana ishimwe. Umanutse gatureza kubona Isaka yarabonye umugisha kubera shize umutima ku kijambo ry'Imana ryageze iki ryamubariye. Isaka igihe kimwe ngo hatera amafa mu gihugu, abandi bariko barahunga, ijambo ry'Imana rimuza ko rimubwira ngo wewe ntugire iki, ntuhunge, guma muri ico gihugu ahubwo ubibe muri ico gihe ciki cy'amapfa. Imana ishimwe cyane. Ngo acaba umutunzi bihebuje. Imana ishimwe cyane. Hariho umugisha, hari ivyiza yabonye kubera yashize umutima ku ijambo ry'iki ry'Imana. Praise the Lord. Umanutse gatisha tubona ku bahungu biwe Yakobo nande na Esau. Hariho uwashize umutima ku ijambo arabona ivyiza, n'ubundi atashize umutima ku ijambo ntabona ivyiza. Ariko nagoma ndabereke gato murabe muri Ancien Testament ukuntu abantu bari abanyamwuka, abantu bari abanyamhemu. Imana ishimwe cyane. Cyawiyumvira n'abantu bake muri kino gihe wohitishamwo ndaguha imodoka, ndaguha inzu, ndaguhe parcelle, ndaguha amatongo. Imana ishimwe cyane. Canke ndaguhe ijambo ry'umugisha, mugabe ivyo bintu singira iki sindabiguhe. Benshi ndabizi muri twebwe totore izo parcelle, ayo mazu nayo mamiduga, ijambo ry'umugisha naryo twogira iki twokenera. Ariko byari bitandukanye kuri Yakobo nande na Esau. Bagwaniye bobo ijambo ry'umugisha, ntibigeze bagwanira ayo mafarashi, ntibigeze bagwanira ayo matongo, ntibigeze bagwanira ayo mazu, uko bari babizi yuko kugira umugisha no kugira isoko ry'umugisha ni ibintu bigize iki bitandukanye. Hariho ufise ibifadika, hariho n'ufise ikizana ibigize iki ibifadika. Imana ishimwe cyane. Yakobo rero yiba umugisha Esau. Bivuga ngo Esau arababara gushikaho yumva ko yo kwica nde Yakobo. Kandi ugiye kuraba Yakobo womenye yamutwaye ikintu gitoya,
numugisha gusa amajambo papa we yagize iki yamuvuze ko yamuhezagiye Imana ishimwe cyane mugabo Esawu cyamubabaje nuko yarabizi aya majambo ko babwiye Yakobo atabwiwe jewe marge uko sigeranye buno butunzi bwose uwo muntu ategerezwa kuzogira iki kuzonsumba Imana ishimwe cyane praise the Lord ategerezwa kuzogira iki kuzonsumba aba rero bari abantu batahura la spirituality bari abantu batahura bari abanyamwuka Imana ishimwe cyane narinje kukubwira ikintu gikomeye cyane hagaciro ijambo gusomba ibifadika ntutakaza ubuntu ntutakaza karanga kubera ibifadika umira kwijambo byoshobora guteba ariko utegereza kubironka Imana ishimwe cyane nta muntu numwe ashize umutima kwijambo ry'Imana yabaye umuntu asanzwe yabaye umuntu muto yabaye umusezi yabaye imbwa Imana ishimwe cyane bose Imana yamye ibubahisha Yesu yavuze ikintu gikomeye cyane yavuze ngo haleluya ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana ahandi naho aravuga ikintu kimwe ngo nta muntu numwe yakoreye data azokwimiki icubahiro bavuze yakoreye data gukorera data ni gukorera jambo nta muntu numwe yakoze ijambo ry'Imana yabuze iki icubahiro ndateye intege umuntu amaze imyaka kwijambo ry'Imana ajyatura agizera ari hagazeko akabona menga ibintu ntibirahinduka nturekure nta numwe yakoreye jambo nta numwe yakoze ijambo ry'Imana yabaye umuntu mutoya ayisi ubwiza bw'Imana imbere yawe ayisi icubahiro c'Imana kiza ku buzima bwawe Imana ishimwe cyane rero novuga dukwiye guha agaciro cyane ijambo ry'Imana dukwiye gushira umutima Imana ishimwe cyane kuco ijambo ry'Imana rigira iki rivuga kimwe mu kibindi bintu byari bigize novuga isandugu y'isezerano cari indani nico bita novuga inkoni ya Aaron Imana ishimwe cyane amen inkoni ya Aaron isobanura ngo Imana ishigikiye igikorwa c'ubuherezi Imana ishimwe amen usomye mu gitabo cyo guharura igice cya 17 ku murongo wa 5 na 13 dusamye umusomyi muhizi adusomere kugira dutahure neza yes ku murongo wa 5 na 13 guharura igice cya 17 ku murongo wa 5 aravuga ngo maze umuntu nzotoranya inkoni yiwe izonaga uko niko nzoherengeteza imyidodombo abisirayeli babidodombera ndayikure mu matwi 6 nuko Mose abibarira abisirayeli maze abakuru babo bamuha izo nkoni umukuru wese atanga imwe nkuko amazu y'abasekuruza ngana inkoni zose na zose ziba 12 zirimo inkoni ya Aroni 7 Mose arambika izo nkoni imbere y'Uhoraho n'ihema ry'ibishingantahe 8 bukeye bwaho Mose yinjira muri iryo hema ry'ibishingantahe agize ngo araraba asanga inkoni ya Aroni yatangiwe inzu ya Lewi yanaze ifunditse amapfundo isambuye amashugwe yamyeko shaketi zose zari imbere y'Uhoraho azijana ha Abisirayeli bose bari barazitegereza umuntu wese yabira inkoni yiwe 10 Uhoraho Mose ati subiza inkoni ya Aroni imbere ya byabishinga ntahe kugira ngo ibikigwe kubera babagararije ikimenyetso ubone guherengeteza imidodombo yabo banyidodombera boye gupfa 11 Mose agenza kuno uko Uhoraho yamugeze aba ariko akora 12 Abisirayeli babarira Mose batehe turashize turapfuye eka mbere turapfuye twese 13 ugize ngo arigira hafi ngo yegere ihema ry'Uhoraho acapfa ugize ngo arigira hafi ngo yegere ihema ry'Uhoraho acapfa mbega twese tugiye gupfa dushire amen ano tubona novuga iki inkoni ya Aaron ukuntu ino nkoni ya Aaron yanaze canke yashoye kwama ivyamwa kandi novuga izindi z'abandi ntizama kuko biratangaje ko inkoni yo kwama ivyamwa ikama amashugwe uyiteretse gusa novuga
ahantu. Imana ishimwe cyane, cyari igitangaza gikomeye kandi giteye ubwoba. Icya mbere tubona novuga muri inkoni ya Aroni, numvise ko nababwiye ko gisobanura novuga ko Imana ishigikiye igikorwa ciki c'ubuherezi. Imana ishimwe cyane. Imana ariko irashigikira igikorwa c'ubuherezi cya Aroni, kuko Imana yatoranije inzu ya Aroni ko ari ikora igikorwa ciki c'ubuherezi. Imana ishimwe. Icya kabiri novuga byasobanura ko Imana iha igitinyiro umuntu wese ihaye uburongozi, kandi Imana itanga na 6 ku muntu wese ahawe kugira iki kurongora. Imana ishimwe. Icya kabiri twiga kuri inkoni ya Aroni, twiga yuko kizire kugarariza iki uburongozi. Aramvuze uburongozi, abavyeyi b'imiryango ni iki n'uburongozi. Abavyeyi b'igihugu, nguza abavyeyi b'igihugu navuga ni president de la république n'umutambukanyi wiwe, kizire ko bagarariza kubera iki n'uburongozi Imana baragize iki yarashizeho. Imana ishimwe. Icya gatatu abavyeyi b'ishengero cyo no kwita novuga aba leader bo mu ma eglise, kizire kugira iki kubagarariza. Ni cigwa Imana ariko iha abisirayeli yuko igihe cyose umuntu agararije umuntu Imana yashizeho kurongora, igihe cyose uhisemo kumugarariza hariho umuvumo wama utora, hariho ibyago byama bigira iki bikubako. Naha hantu cubona bireyerekana yuko hariho benshi baciye bapfa ngo turapfuye turashize, uko umuntu wese agerageza kwegera iryo hema yacagira iki apfa mu bantu bose bari bagararije uburongozi bwa Aroni. Imana ishimwe cyane. Rero novuga ni vyiza ko twiga kubaha kumvira abavyeyi bacu umubiri. Ni vyiza ko twiga tukumvira tukubaha. Imana ishimwe cyane. Abavyeyi b'igihugu ni vyiza ko twiga twiyumvira tukubaha. Imana ishimwe cyane. Abavyeyi b'ishengero, haleluya, kuko hariho umugisha ufatanye no kumvira uburongozi bwose Imana yashizeho, ariko kandi iyo utabwumviye hariho inkurikizi mbi z'amaziko bako. Imana ishimwe cyane. Icya kabiri, iyi nkoni novuga ya Aroni yasobanura ubushobozi bw'izuka. Imana ishimwe, kuko inkoni ni kimenyetso novuga iyi nkoni novuga cyari kimenyetso cy'ikintu kidafise ubuzima, kuko inkoni aba ari igiti kigize kicumye, ni ikintu atavyizigiro atamahigi osubira kugira ko indani muri cyo hagize iki hari ubuzima. Rero iyi nkoni kandi yasobanura novuga ubushobozi bw'izuka. Niri jambo novuga cyo tubona novuga muri iyo bigice cya 14 ku murongo w'indwi havuga ngo haracari ivyizigiro nubi igiti ko cotemwa cosubira gushurika kikagira iki kikaba. Kuriga ino nkoni ya Aroni byasobanura yuko ku buzima bw'umukristo, ku buzima bw'uwizera, Imana ishimwe cyane, nubwo ibintu byo kugwaho, nubwo ibintu womenga birahagaze, nubwo ibintu womenga biraheze, Imana ishimwe cyane, ahubwo abatanguye iyindi ntango shasha. Imana ishimwe cyane. Nama mvuga ikintu kimwe, iyo ibintu menga birakuweho canke birahagaze biravuyeho, baba bagututuriye ntibaba baguciye. Imana ishimwe cyane. Nimba hariho ibintu ubona byahagaze ku buzima bwawe, umeze nk'igitoki baragututuriye, ico batazi nabo baba guhagurukiye bakugwanye, bazibira ibintu bitandukanye, bonone ibintu vyawe bitandukanye, ico batazi ntibariko baraguca, bariko baragututurira, ntibariko baraguca, bariko baragututurira. Ku mwana w'Imana ntibashobora guhagarika ibintu vyiwe, ntibashobora guca ibintu vyiwe, ahubwo baba bariko baramututurira. Imana ishimwe cyane. Urashobora kuba uri mu bihe bw'ahantu ubona hariho ibintu menga nta vyizigiro bihari, uravye umuryango, uravye umushinga naye, uravye abana, uravye akazi, uravye imanza ufise muri sentare, uravye ikiniki, ukamenga kimeze nka ca giti catiwe nta vyizigiro bihari. Ariko ndakubwiye haracariho ivyizigiro, nubi igiti cotema ko cosubira gushurika. Hariho ubushobozi bugaragara mu nkoni ya Aroni, hariho ubushobozi bugaragara mu nkoni ya Aroni, hariho ivyizigiro, nubi igiti ko cotemwa cosubira gushurika yagiriki kikama imbuto. Imana ishimwe cyane. Nico byasobanura novuga inkoni ya Aroni. Ikindi novuga byasobanura novuga inkoni ya Aroni, byasobanura yuko igihe cyose Imana yamishiraho itandukaniro hagati y'umurongozi nabo agize iki arongoye. Hari agatushe, hari akantu Imana yisigariza ku murongozi gatandukanye n'abagize iki n'abarongoye, kugira ngo abarongoye bagume bari bubaha, baciye bugufi, bumvira, bamukunda. Imana ishimwe cyane. Rero nico byasobanura ko hariho itandukaniro Imana yama ishiraho ku murongozi n'abagize iki
n'abarongoye. Imana ishimwe cyane. Rero nico gasobanura kandi bituma iyi nkoni yamye yonyene izabandi ntizagira iki ntizama. Hariho akantu yamayisigariza. Nico bituma iyo bakunomye kuba umurongozi kanaka muri ONG, muri entreprise kanaka, mwishuri muki, hari akantu uzosanga Imana igumi guha gatandukanye n'abandi. Abantu bashobora kuvuga ati nakwiye ku murongozi wacu, nakwiye kubikiniki. Mugabo hari akantu Imana yisigariza kaca gatuma ugumura umurongozi wawe. Hari akantu kagatusha Imana iguha. Imana ishimwe cyane. Ushobora yo kuba ariho amabanga wari washizemo, ushobora kuba ariho amabanga uheruka kujamo, ushobora kuba hariho poste kanaka uheruka kuronka, ushobora kuba ariho akantu kanakuru umurongozi mu bintu bitandukanye. Nari ndagufitiye inkuru nziza, ntutinye, Imana iri kumwe nawe. Hari akantu Imana iguha gutandukanya nabugize iki naburongoye. Imana ishimwe cyane. Kandi Imana izokwamishyira itandukaniro ry'abarongozi n'abarongowe. Praise the Lord. Icyakane novuga inkoni kwishira mu isandugu y'isezerano byasobanura ikibutso. Imana ishimwe cyane. Imbere yuko mvuga ikibutso, sinzi ko hariho umwe muri twebwe yarafise akabazo kuri bimaze kuvuga cyo kukongera ko. Yes. Cyo kuvyumvikana. Ku bwanjye numva byumvikana cyane, ahubwo mubandanya kugira ngo twige byinshi cyane. Ndashaka kubandanya? Yego. Okay. Inkoni kwishira mu isandugu y'isezerano byasobanura ikibutso. Hama ikibutso gifasha iki? Ni kubera iki ikibutso gikenerwa? Praise the Lord. Amen. Imana igihe kimwe yabwiye Yosuwa bajabutse Yorodani, irabwira Yosuwa iramubwira ngo Yosuwa, nimwajabuka Yorodani, muze mutore amabuye muri Yorodani. Imana ishimwe. Hama muze muyatware mu gihugu ciki cy'isezerano, kugira ngo abana bazovukira muri ico gihugu niba baza bati mbega aya mabuye nayiki, muze mubabwire muti igihe kimwe uhoraho yatujabukishije ikiyaga gitukura, bambe yatujabukishije novuga Yorodani yumye, kandi cyari mu gihe cyaho Yorodani novuga haba hari amazi menshi. Twahaciye nko ku muntu aca hehe ku musozi. Imana ishimwe cyane. Ngo kugira ngo ntibaze bibagire ngo bagire iki bamveko. Imana ishimwe. Ni kubera iki none Imana yabwira ko bagiye gutwara ya mabuye ababera icibutso? Ni kubera Imana irazi yuko nk'abana b'abantu twibagirwa n'ingoga. Nk'abana b'abantu twibagirwa n'ingoga. Nacimana guma yensita ngo nimwaca mu gihugu c'amata n'ubuki, mukajya ivyo kujya vyaho, mukaba mu mazu mutubatse n'ibindi, ngo ntimuze mwibagire ko ari Uhoraho Imana yanyu yabahaye ico gihugu. Ntimuze mwibagire ko Uhoraho Imana yanyu ariyo yabahaye ubutore bukabaha ubutunzi. Imana ishimbe cyane. Kwera iki Imana iguma yensista, ni kwera yarizi yuko abantu tugira iki turibagira. Nk'umuntu w'Imana, nk'umukristo, nkicareme gishasha, nk'umwana w'isumba byose, utegerezwa kugira ikibutso. Aho uri no munsi ejo siho waruri. Imana ishimwe cyane. Kandi aho uri no munsi burya hari intahe yaho, hari hishimwe ryaho. Igituma ushobora kumva menga ni ibintu bisanzwe, iri kubera hari ikibutso udafise. Imana ishimwe cyane. Bigufasha kutibagira ivy'Imana yagize iki yagukoreye. Haleluya. Bikwibutsa ububasha bw'Imana ko bwagaragaye. Ni vyiza kubika amafoto y'ikibutso igihe wari ugwaye, Imana ikagukiza mu buryo bw'igitangaza. Igihe wari umushomeri udafise akazi uraronka akazi. Ni vyiza ko ufise ikintu wibukirako ibihe bikomeye waciyemo. Ivyo bihe bikomeye Imana yagize iki yakurenganijemo. Imana ishimwe cyane. Ashobora kuba ari ifoto, ashobora kuba ari impunzu, ashobora kuba ari ikirato, ashobora kuba ari ikintu gitandukanye. Ugiye cyose ukibonye wibuka ibihe waciyemo bigoye, ariko Imana ikikishura muri ivyo bihe. Imana ishimwe cyane. Ivyo bintu birazigama umutima wawe, kwama wizera Imana, kwama wizigira Imana, kwama uca bugufi imbere y'ikiganza cyayo. Imana ishimwe cyane. Icya kabiri, ivyibutso biradukomeza. Imana ishimwe. Ikibutso iyo gifise, icatuma Dawidi atagira ubwoba ahuye na Goliyati, ni kubera ari umuntu atibagirwa. Uravye n'amajambo yavuze imbere ya Sauli yarerekana yuko hari ivyibutso agumana, hari ibintu yabitse mu mutima wiwe. Yavuga ngo Imana yafashije ikankura mu nzara. Imana ishimwe cyane. Mu nzara z'intambwe, ikankura mu nzara novuga z'ibikoko vy'inkazi, ntinanigwa kuma kwica ujya mufisa w'intakebwa nka kimwe muri ibi bikoko. Imana ishimwe. Iyo turavye amaso yacu
tuyarabisha inyuma muri kahise biduha gukomera igihe imbere yacu tubonye hari yindi obstacle ihagaze nka Goliyati. Imana ishimwe cyane. Turibuka ko hariho amadubu twatabaguye, turibuka yuko hariho intare twagize iki twatabaguye. Ntukibagire ibikorwa by'ubuhizi Imana yagukoresheje, ntukibagire intambara zo muri kahise Imana yaguhaye kugira iki kunesha, ntukibagire ahantu Imana yakuzitiriye kugwaniriye, ntukibagire bya bintu by'inkoramutima kuko imbere yawe cyane muri kazoza hariho intambara udosubira kubona, ariko izo ntambara ntizizogutera ubwoba, ntizizokujugumiza kuko uzokwibuka intambara zo muri kahise Imana yaguhaye kunesha, Imana yaguhaye gutsinda, Imana yagutabariyemo. Imana ishimwe cyane. Nico bituma ari byiza kubika ivyibutso bigira iki biradukomeza. Imana ishimwe cyane. Icya gatatu, ivyibutso bigira iki biratwigisha. Imana ishimwe cyane. Ntivyigisha twebwe gusa, vyigishwa n'urunganwe ruzodukomokako. Imana ishimwe. Hariho verse iyo ndiko ndayisoma nkora mbabara birivuga ngo inyuma ya Yosuwa ngo haza urungano rutigeze rumenya ngo ivy'intambara, ngo kandi rutamenye ivy'uhoraho yakoreye Abisirayeli. Urungano igituma rutigeze rumenya ivy'Imana yakoreye Abisirayeli bari muri Egiputa, ivy'Imana yabakoreye mu bugaragwa, ivy'Imana yabakoreye muri Yorodani. Ni kubera urungano rw'Abayisraeli rumaze gufa, habayeho urungano rutabika ivyibutso. Ivyibutso birigisha, bizokwigisha abana bawe, bizokwigisha abuzukuru, bizokwigisha abuzukuruza. Imana ishimwe cyane. Zigama ivyibutso, bika ivyibutso. Imana ishimwe cyane. Nimba ari Bibiliya watanguye gusoma mu yibike, Imana ishimwe. Nigi utazobuhari abana bazuva ati sogokuru iyi niyo Bibiliya yagira iki yasoma, papa iyi niyo Bibiliya yagira iki yasoma. Ayo mafoto yabike y'ubuhizi. Imana ishimwe cyane. Nimba ari agatapufukama ku kabike. Imana ishimwe cyane. Nimba hari ibintu waciyemo byari bikomeye Imana yakurenganjemo, ivyo bintu bibike. Imana ishimwe cyane. Ivyibutso biratwigisha. Haleluya. Rero novuga ikintu cyo byasobanura novuga nizo zasobanura novuga inkoni yari mu isanduku novuga y'isezerano y'Imana. Hari ibisate, hari yo manu, hari yo iki inkoni. Ndangiza ngo mavuge kano kantu. Bibiliya avuga igihe kimwe isanduku y'isezerano aba barigeze kuyiba barayitwara Abafilisitiya. Bayitwaye iteze ibyago bikomeye, Dagoni kagwa yubamye, ahandi kavunagurika. Cyari kimezo cerekana yuko ahantu hose Yesu ageze araganza, n'umwami w'abami. Amavi yose arafukama, indimi zose ziyatura ko Yesu ageze iki ari umwami, ari hejuru y'ivyitwa ibigirwamana, ari hejuru y'ivyitwa ubukuru, ari hejuru y'ivyitwa ububasha. Imana ishime cyane. Nico byasobanura. Icya kabiri gikomeye Bibiliya kivuga ngo isanduku novuga igarutse, Bible kivuga ngo igomba kugwa hasi, umuntu yitwa Uzi. Imana ishimwe cyane. Agomba kuza kuyisama iyo sanduku ikimwikira ngaho. Ikintu gikomeye ko baratwereka ngaha bariko batureka ko igikorwa cy'Imana kiri sacré, gitegerezwa kubahwa. Nagomba gukebura umuntu wese ari karaba kino kiganiro, ntukaje mu inshingano Imana itaguhamagariye zo gukora umurimo w'Imana. Hariho imigwi itatu y'abantu. Imana ishimwe cyane. Hariho abantu bahamagawe n'abantu. Abantu bahamagawe n'abantu nigiye ushobora kuba ufite community y'abantu, soit association rimwe, mukavuga ati turavye twotangura ishengero rimwe amafaranga. Amaturavye ngaho umuntu ari elo kavuga cyane ni naka, reka tumugire pasiteri wacu. Iryo shengero rigatanga, iryo shengero iyo ritanguye umuntu ari karakora ntaba yahamagawe n'Imana, aba yahamagawe n'iki n'abantu. Cyangwa abantu bakamushiramwo ngo abe umupasiteri, abe bishop, kubera bafana ikintu canke ari mu muryango umwe, ugasanga umuntu ntiyabihamagariwe. Uwo muntu ntaba yahamagawe n'Imana, abahamagawe n'iki n'abantu. Hama umuntu yahamagawe n'abantu akora kugira ashimisha abantu, kandi ahabwa impera n'iki n'abantu. Imana ishime cyane. Hakabaho undi mugwi, praise Jesus, w'abantu bihamagara n'abantu bashobora kubona ibintu bakabikunda bakavyiyumvamo. Imana ishime. Bati je no ngomba mbe prophet, je ngomba mbe apotre, je ngomba mbe pastor. Umugabo w'abantu nabo bihamagara n'abantu baba bafise inyota, baba bafise ishaka mugari tari mu buryo bw'iki bw'ubwenge. Imana ishime cyane. Batemera gutegurwa, batemera kwigishwa, batemera kuregwa, bateberwa novuga ko batumberezwa muco bagize iki bahamagariwe. Urashobora kuba umukristo mwiza yuzuye mpemu yera, afise ingabire z'ubuvugisho z'ibitangaza n'ibiki, ariko utari umuvugisho, utari umu apotre, utari n'umwigisha w'ijambo ry'Imana, ugasanga uri umu businessman, ugasanga uri umuganga, ugasanga uri umu engineer. Birashoboka kuko mu ishengero rya mbere barakoresha ibitwangaza n'ivyo twumiza bose
yaba aba engineer yaba abaganga y'abantu batandukanye Imana ishimwe cyane ariko nibaca bikubita mu gikiriza ngo bacitse intumwa rero urabe neza kutihamagaye Imana ishimwe cyane hakabaho n'ubundi mugwi w'abantu bagira iki bahamagarwa n'iki n'Imana aba n'Imana ibahitamwo ibatanga nk'ingabire kwishengero Imana ishimwe cyane rero hariho umuvumo hariho n'ibibazo ugira igihe uri mu bintu wihamagayemo canke abantu bagize iki baguhamagaye ngo byo gukorera iki Imana igikorwa c'Imana kirubashwe ndagusengera ntube uza ndagusengera ntukubitwe n'ubwiza bw'Imana ndagusengera ntukubitwe no kwakira iyo titre utarobereye kugira iki kwakira ntukubitwe no kwiyitirira ibintu utarukwiriye kugira iki kwiyitirira Imana ishimwe cyane reka ugende nkuko wahamagawe ntiwishushanye n'ivy'iki gihe ntiwemere kuhamagarwa n'abantu ntiwihamagare reka ukora ico gira iki uhamagarirwa Imana ishimwe cyane rero iki nico cigwa gikomeye mu isanduku y'isezerano twabona cyo gituma ubwiza bw'Imana bwakubise uza hasi Imana ishimwe cyane birivuga ngo Dawidi acagira ubwoba acagomba no vuga ngo kwino sandugu ija hani ntayitware ku mugwa Yerusalemu iceja mu rugo rwa Obededom haba cari kibujije ku isanduku y'isezerano iterura umuntu atari umurewe canke atari wo muryango wa Aaron wa Cufa ariko Obededom ntiyari umurewe kandi yavo muryango wa Aaron iyi sandugu ijiwe mani majambo ucubona yuko Dawidi ikintu yarakoze ko ari nko kwikurako yavuga ati bagesha bashake bapfe mugabo abi wanje ntibagira iki ntibagira ikibazo ucubona yuko kamwana wa mama kagize iki kamyeho akantu ko gupendera kamyeho nakafe jengira iki nkide atagapfuye nakagira iki nagakira batoya bapfe Imana ishimwe cyane bakuru bagira iki babe ututuntu twamyeho Imana ishimwe cyane ngo akaruta kandi kagira iki karakamira ibi vyamyeho Imana ishimwe cyane but maga yuko Dawidi yavuga ati akaruta kandi karakamira abajyantege nke bapfe abakomeye bagira iki twibere hi Yerusalemu ntiyarazi ko muri ivyo bintu womenga n'ivy'ugwanko n'ivya mwana wa mama muri ivyo bintu yarazi ko koze igikorwa c'ubuvugisho kuko ukuja kwisanduku y'isezerano y'Imana kuja kwa Obededom byasobanura ko Mesiya azoza Yesu azoza kubwa Isirayeli ariko ntibazomwakira azoca hindukirira iki abanyamahanga asobanura yuko abanyamahanga tuzokwakira iki agakiza rero ntiwanjanje kugakiza ntiwanjanje ku ngabire y'Imana Paulo avuga ngo twebwe twari nyambukira ku masezerano twebwe abanyamahanga Imana ishimwe Yesu yari yaje kubwira Isirayeli ariko bamaze kumwanga acara duhindukirira nico byasobanura Imana ishimwe cyane rero iki nico cyasobanura isanduku y'isezerano y'iki y'Imana hama ahahera ikindi kintu cari kihari gikomeye umuco waho ntiwari wa muco bakisha novuga ijya chandelier bakisha novuga ahera umuco waho yari ubwiza bita Shekina n'ubwiza bwuhoraho nyine bwakahehe aha hantu Imana shimwe cyane n'ubwiza bw'Imana bwamurikira ahera hiki hahera praise the Lord hallelujah nico byasobanura ya numva nogarukiriza ngaha nagomba cinda bahijambo nimba ari cyo mwongera ko iki canke cadusengera abwakurikiranye ino jambo Imana ishimwe cyane hama ukurikira tucatobana yani nikicego yes murakoze ego kw'iyo nyigisho twaduhejeje kwiga hari ikintu nagomba ko tugarukako narindiriye ko inyigisho tuyiheza nibaza ko ari ikibazo ni ikibazo ufise ariko nibaza ko hari nabo cofasha abakurikirana kino kiganiro twavuze ku bijanye n'isandugu byari biri mu isandugu turavuga ku bisate turavuga kuri manu rero je nafatiye ngaho nyene kuri manu twavuze Yakobo twavuze ko kumvira ijambo ry'Imana tuvuga ku kijanye na Yakobo ko Yakobo na Esau bagwana barondera ijambo mugabo tugira ikibazo yari umuvyeyi ijya nkuru tuyisomye se wabo Isaka niwe yagomba kubahesha uwo mugisha ariko tumubona ko yari nk'umuntu w'Imana none nko kubavyeyi nibaza tubifate ku bavyeyi mwatubwiye twegeye imbere turaja ku nkoni hari n'ahantu twabwiwe ko abavyeyi b'igihugu n'abavyeyi b'ishengero mbega
abo bose umva ngomba kuvuga ku bavyeyi b'imiryango ni ngombwa babe bafise ijambo kugira ngo bagire ico bakuvuze ko mu kijanye nico twumvise cyo guca ijambo yego aho bifata mu gihe umuvyeyi w'umubiri wawe mbega bisabwa ko abafise iryo jambo yego ibintu nk'ivyo nico numva nagiriye iki kibazo ico ahandi naho urumva ku bavyeyi bishengero urumva abari abantu b'Imana nyene bo nta kibazo yego ni ikibazo ciza ubajije ati eske wabuze ivyerekeye kuntu baharanira umugisha cyane cyane ijambo hama kuvyerekeye abavyeyi umubiri ni mpaka bazi revelation vyanditswe vyera bakijijwe bavuga mu ndimi canke nubwo bavuga mu ndimi basenga cyane canke basenga bakijijwe Imana ishimwe umuvyeyi w'umubiri simpaka bakijijwe simpaka bazi ijambo ry'Imana simpaka bavuga mu ndimi Imana ishimwe cyane umuvyeyi w'umubiri utegereza uba nitegeko ni ngomba kugira iki umwubaha Imana ishimwe cyane hama umugisha akwatura ko najya amajambo avuga ati urakaramba nk'akarorero ibintu mu Burundi turabizi kera abavyeyi bagira iki barahezagira urakaramba urakagira itunga n'ivyonona urakagira imangazine n'imbwirarira urakagira ibintu bitandukanye Imana ishimwe cyane uwo n'umugisha uwo mugisha rero novuga baba ariko baraguha utegerezwa kugufata kuko ni autorité spirituelle Imana yashizeho kugira iguhezagire rero ijambo ryose avuga kuri wewe rirambara umubiri kuko ni principe novuga divin ni principe y'Imana umuvyeyi ari icyo avuga ku mwana kigiriki kiramubako Imana ishimwe cyane nje bituma nagomba gukebura umuntu yahora yiremesha ati je mama yaramvumye papa yaramvumye mugabo narakijijwe nicyareme gishasha je nta mpamvu yuko twobana neza nta mpamvu yuko noza kumusaba iki imbabazi canke ikigongwe narahariwe muri Kristo Yesu my brother my sister uwo muvumo uzogoma gukurikirana kuko iyo ni autorité spirituelle ahabwa n'Imana kandi ivyo yavuze tanku udasuye kuri uce bugufi usaba imbabazi n'ikigongwe asubire kuvuga amajambo anyuranye na yakuvuzeko ivyo bintu birashobora kuguma bigufise ko ububasha rero subira kuri umusaba imbabazi uciye bugufi nturabe ngo uri umu apotre nturabe ngo uri umu prophète nturabe ngo urasenga cyane uzi jambo ntakijije ngo anyakayoga ngo anyitabagira ibiki nimba uzi ko ari ho muvumo vye yaguhaye musaba imbabazi tarakuvuma nturindire kwa kuvuma mwubahe simaka abaziki Imana ishimye cyane bikunze umwaka uheze muhagashimye mugurira igitenge mugurire costume mugurire ikintu kanaka unafuka mubwira ati papa bless me mama hezagira Imana ishimwe cyane praise the Lord atari nivyo gusa ari nigihe wahezagiyo cyangwa waronsa kanu kanaka kuko simaka bafise ubumenyi nk'ubwo ufise simaka basenga nk'uko usenga ariko ico bakuvuze ko kirakubako Imana ishimwe cyane rero novuga ni umuco nagomvye gutanga kuri iki kibazo urumva ijambo ryabo ni ringana n'Imana nijyo nkari ijambo ry'iryo jambo nyene twaho turavuga niko Imana ivuga ngo ndugura ntagira ugara ndugara ntagira iki ugurura iryo jambo ryabo abari nk'Imana igize iki irivuze ego yasinze ko hari ikindi kibazo oya jewe natahuye ntererano byose ntererano kandi nizera ko turiko turafashwa ku muntu wese akurikirana zino nyigisho hariho byinshi turiko turakira kandi mimiriza uwucumvise ntacigumane ko wenyene agipartage ahandi tukimenye turi benshi kugira ngo dutahure icimana tuvuga ko nk'abakijijwe murakoze ama hari ikindi kibazo ahubwo cindacibuka mwakivuze mwari mukivuze mweje kivuga muravuga ku bijanye n'ibya Obededomu mutubwira mu buryo bwari prophetique ko cari kimenyetso cerekana ko abisirayeli bazokwa nka Kristo hama hindukirira aje mu banyamahanga hama uravuga ko twege abanyamahanga twari nyambukira yego hama hariho kibazo nyene gikunda kwibazwa naje ndagifise naje ndiko nakibazo ndagifise dusomye Bibiliya twari turaraba muri Bibiliya turabona hariho abantu b'abanyamahanga baba mu Bisirayeli babakorera
ibikorwa turababona abanyamahanga bakorera abisirayeli ibikorwa mbega bajya abanyamahanga muri bo hagizwemo abo wasanga bakoze nk'ibi twabonye byo guhitamo umugisha n'umuvumo bakavuga bati twabonye ko muri mitondero ivyo vyagezwe hari umugisha hari uguhitamo umugisha bivanye n'ukuntu witondeye ivyo vyagezwe tubifate ko ari mu gihe c'isezerano rya kera mbega nk'uwo munyamahanga yababa mwabo bisirayeli n'umucakavati basaba rimwo mugabo ntari ku masezerano n'umunyamahanga nyene agaca akora ivyo vyagezwe akabikurikiza nka kujya bisirayeli bakora bikurikiza mbega ntiyabagwa mu masezerano y'Imana. Yes. Yego. Ni kibazo ciza novuga mubajije ngomba kubishura ko ngenda be verse laho iyo verse novuga iri mu gitabo novuga c'abami ndaza kwibasome naza kutuza kwandika muri commentaire biriya ivuga kuvyerekeye novuga uwo murongo ariko ndasoma kubera sindayubuka precisement ariko ndazi kuri muri Bibiliya turaza kwandika muri commentaire birivuga yuko ico gihe higeze gutera ivyo vyago ngo intambwe ziragenda zirajya abandi ko ariko zigeze kuri iryo hanga ntibari abisirayeli kubera bakora imigenzo nk'iy'abisirayeli bagasenga Imana y'Abisirayeli ngo izo ntambwe ntizigeze zikora ku muntu numwe wo muri ryo Imana ishimwe cyane rero novuga muri aya mahanga hariho amahanga novuga yahavuye yakigwa imbere y'Imana nk'abisirayeli kuko imitima yabo yahindukiriye Imana rurema y'Abisirayeli kubera kirya gihe novuga abantu benshi bari bishyireho ibintu byinshi byitwa Imana hariho abasenga novuga izuba hariho abasenga ukwezi hariho abasenga Imana y'imvura hariho abasenga Imana y'indimiro hariho abasikora novuga ibigirwamana bitandukanye abandi bagasenga ibikoko canke ibishushanyo mugabo hakabona yandi mahanga yavuga ati no twe turizera ko ariho Imana yitwa Yawe byasobanura ngo novuga ni Imana muremyi yaremye ibiboneka n'ibigize iki nibitaboneka iyo Mana niyo twemerewe gusenga ntitwemerewe gusenga ibishushanyo canke ivyaremwe amazuba ukwezi ibindi bintu Imana ishimwe abo rero baca baharugwa nk'abisirayeli kuko baba bitandukanije n'imico canke n'imigenzo novuga yandi mahanga Imana ishimwe cyane abo rero turababona muri Bibiliya bagiye novuga barakirwa kandi baharirwa ariko iyo verse ndaza kwiba nase simave ntwara umwanya cyane ariko turaza kwitanga muri commentaire kugira abantu bayibone cyangwa iraja guca kuri screen kugira abantu baze kwisoma neza ego yeah muri make no mico gihe cy'isezerano rya kera yes hariho abantu urumva bakora nk'ibijanye n'Abisirayeli cyane abo baca babagwa mu isezerano nabo baca bagwa mu isezerano akarorero biriravuga yuko ngo n'inkone y'Umunyetiyopiya yari ivuye gusenga ku rusengero rwa Yerusalemu nkuko byari bisanzwe biri hariho abanyafrika bava muri Ethiopia hariho n'abava bavuze Ethiopia bavuze Afrika muri Bibiliya rero hariho abanyafrika benshi bagenda gusenga Yerusalemu abo nabo nyine babagwa nk'Abisirayeli mu kwizera abo nabo nyine baca babanovuga abantu bari kuri ayo masezerano kuko baba bimatanije n'igicaniro c'Imana nzima baba bahisemwo kureka imigenzo ya gipagani murakoze cyane ego nibaza ko twokurikira ikiganiro turashimiye umuntu wese yakurikiranye izi nyigisho kuva ku ntango gushika ku iherezo nago masenge kugira ngo impyemo yo gutahura n'ubwenge rushirize kuba kuri twebwe n'umuntu yoba afise umutwaro utandukanye kugira ashobore kubona inyishu data mu izina rya Yesu turagushima ko ijambo ryawe ari rizima kandi rifise ububasha gusumba izindi nkota zose ndasengera umuntu wese yakurikiranye kino kiganiro impyemo y'ubwenge no gutahura ibi vyanditswe vyera twariko turavuga dusigura ibe kuriwe akore mu kumenya mu kwizera mu kugendana nawe mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti uri karankurikirana yarafise ikintu mu mutima wiwe yari karasenga yifuza yaragwaye yarakeneye kubona umukinizira mu mafinance cyangwa mu bintu bitandukanye ndasenga umugirire neza mu buryo budasanzwe kandi bukomeye nushime ko bikoze nushime ko bibaye mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti tuvyizera amen twagomba duhe waduhostinze rero turangirize n'ikiganiro
turabashimiye cyane kubakurikirane iki kino kiganiro kandi turashimiye Prophet yadufashije cyane mu bwa kino kiganiro naho butaha ciao ciao